Mu ntumbero yo gushigikira abagendana umugera wa sida, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yahaye imfashanyo ingana n'amafaranga miliyoni 5 z'amarundi kuri buri koperative imwe ku makoperative 12 ahurikiyemwo abagendana umugera wa sida biciye mu kigo Bonne Action umugira neza. Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ati mu myaka iheze twabaha ibifungurwa ariko uno mwaka twashimye kubashigikira nabo bironderere. Jewe burya nitwa Ntayagabiri kandi narize ijambo ry'Imana kuva ndi umwana mutoya mu ishure ryitwa Sunday School. Narize yuko hagusezerana ntushitse bopfumurika gusezerana. Rero nk'uko musanzwe mubizi uko umwaka utashe twama twibuka guhimbariza hamwe n'abandi umunsi mpuzamakungu wahariye kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Kare twara tubazanira ibifungurwa, ego n'ubu twarabazaniye, ariko twarajewe na Fondation Bonne Action umugira neza ndetse n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujeje iterambere muri iki kiringo mpagarariye, twararabiye hamwe tuti ntitwoguma tubaha ibifungurwa gusa, tukwiye kubigisha kubirondera, kuko ibifungurwa urabifungura uno munsi n'ejo, hanyuma amaherezo yavyo muraza ko birahera, mugabo tugire twigishe kurondera. Rero negamba nze ndabashimire cyane mwikomera amashi, kuko mwebwe ntitubigisha kubirondera, tuje kubafata mu mugongo no kubashigikira. Rero mwabonye ubuserukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu Burundi yaje aserukiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa. Ni rurangiranwa kw'isi mu kurwanya ico kiza ruhonyanganda sida. Rero akunda kuza arashigikira abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu ngira navuga batandukanye. Twebwe rero no munsi twaje ngaha kugira ngo tubafate mu mugongo tubashigikire, kandi jewe n'ukuri ibintu byo gutanga ibyo kurya ego birakenerwa, kandi umuntu abaravye ntimushonje ni kubashigikira. Umuntu yobashigikiza imigambi, mu migambi umuntu akabashigikira kuko murashoboye, turashoboye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye arongera akabasigurira ko atari ngurane abahaye ahubwo ari uburyo buzobafasha kwikenura. Aya mafaranga tugomba kubaha nayo kubashigikira mu migambi, singurane tuvuge ngo muzodusubiza gusa, imwe ico muzokora nayo kushigikirana, azobabere ni nk'intama nyamweru, azoberere. Nayo kubwa Hamza Vena burikukiye arongora unani rw'amashirahamwe y'abagendana umugira wa sida mu Burundi Capes Plus yashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ku ngabire yabaronkeje, yongera atera kamo abayihawe kuzoyivyaza umusaruro. Kandi twiteze yuko ari intango yo gushyigikira intango y'umugambi twiteza imbere. Benshi bari bazi ko mu bagendana ba sida bashobora kwiyungunganya bakajya amakoperative nabo mu bandi bakora igihugu kuko amagare mu ndongozi zacu kugira amakoperative twiteze imbere. Eko nyabigenda ko ari nyinshi. Ibyo amashirahamwe yacu turagowe, tugira ba sida, turabanura ikora, ariko dushoboye turashoboye. Unabona amashirahamwe n'amakoperative menshi ngaha amazina yose ngo turashoboye. Kuko n'ubundi ariko turamukora. Ubu rero tubatutsi ishimwe nyamukuru tuba dushimiye umuvyeyi wacu n'itubaniro nuko ibyo yadushirikiyemo tuzomwereka umusaruro. Mwomenya ko igerekerezo rya mbere Kigarama ko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wari wabagendana umugera wa sida
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yabahaye iyo mfashanyo mu ntumbero yo kubashigikira nabo mu migambi y'iterambere. Kubera ngenda mpezagirwa nkahezagira abandi, nico gituma nababwiye ko azoberere kugira ngo tuzohure muvuga muti za miliyoni 5 ubu tugeze mu miliyoni 50, ubu tugeze mu miliyaridi 5 kubera twagize ishaka n'umwete. Ndabizi neza ugiye nko kuri microfinance gusaba ideni ry'imiliyoni 5 ivyoroshe, ariko ngaha anye nabonye abateka ama restaurant aha anye n'umutahe ukomeye. Hama ico no bahanura jewe icibwo canje kuva ndiko ndaca ubwenge nuko nta utunga atuma. Sinzi ko muko murantahura, nukuvuga yuko mutegezo mwebwe nyene kuvyikurikiranira, muvyikurikiranire murabe ntimubirekerane abakozi ngo ndafise ariko barabinkorera, muze namwe muravyikurikirana murabe ingene bimeze. Hama ikindi civugo fise nta kwamikara mwinshoreke zirabibona. Aho yaba namikara mwinshoreke zirabibona, ibi byose ntibabigeze aho bigeze. Mba ntuma inshoreke nazo gaco usanga nyene Imana ntitanga impano zimwe, umwe wese afise impano yiwe undi afise impano yiwe, nico gituma mpaguruka nkavyikurikiranira. Irebe FM